tunanirwa kiretse iyo twigirishije. Black FM nitwigera tunanirwa kiretse iyo twigirishije. Black FM isamirane iwanyu. Black FM isamirane iwacu. Jewe ndi umunyakamenge. Of my heart, Black FM. Wallahi naipenda. Rejea kwa wetu ya imeli. Wallahi naipenda. Nikiwa kama ninasikiza Black FM. Asante sana FM 94.9. Jewe ndi umunyakamenge ariko umunyakamenge yagize imana abantu baramumenya. Yes, no muri no. Rero indira gato bashi. Yes. Umuraperi yemera amaze gushika gaha. Yego. Muri iteka rero mwazanye kashobora. Muri iteka shobora. Jewe randiri promo umutanigo. Sawa. DJ Ripe. Ahiye. DJ Ripe. Nico mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda iradiyo yawe Black FM iramutse yizihiza isabukuru ku munsi w'uno munsi uyu mupeta arashoboye wawe. Rero urazi ikintu mbonye abantu bo muri Noro bose bafite ingano na Landry promoter ariko yaje bikunda no muri Noro. Yes akoma kuri Jemba ibubanza ubahe ngaho muri kinama uba mu kinama rufite ingabirano ariko yetse naje DJ Ripe beat mugabo rero jewe si ndumuririmbyi ndumesha makuru. Rero umesha makuru genda za kumixinga ndaza kumix indirimbo z'abandi tonde. Yes sir. Yeah. Mikina kutenga vipoti vinazaliwa. Niko tayari kumpisha yote mwenye uwezo kwani na washimu leo nitangulia. Na yule yote niye mtangulia. Bota meni wamenitoka nipite huku wamenitoka nipite kuna wamenitoka. Nimeweza mchiki toka sijaota ndevu sishagali siku hizi ya mchiki kwa mabavu. Kami kulamu kata yaki kikitogeta. Tuwakamate. Yeah. Kupata free. Na mimi ni VIP. Upele right. Njia kupanda muhopi. Ikitangura kuli Black FM. Mose mara komi duru kota chojo shabora. Ali kuna mumsi. Nefota maiko kwa mbaya. Piki na wakavuka na kubali. Ni ifeshi ya ni pasha teko chigira. Mana wamu kamenge pishinga vira. Nefota maiko. Nefota miko. Ito tibe na ito nikigwanisho. Nawarini tiyo ishingi kitangura. Mose mara poni migugu. Tujendeta ni vinti. Mama kungura. Ambara tabi. Amani wakavuka yuko ndikisanu mwavu. Aliko mutaga kuri stage. Yes, zikaze ndetse n'izo abanyamahanga. Yes, bakoze bakamara kwadura. Black FM ivuga abanyamahanga. Uyu munsi turatamba amadansi atari y'abasoma. Nabari bayaya Unagire abatipe baratagasea abataga bari kuri piste ndabona bari kuri ritma
DJ Boss. DJ Boss. Unagire amaye. Abasigikiye bari domo kwazuru. What is it? This. DJ Boss. Say what you do. Say what you do. Say what you do. Boss DJ, ingeso DJ. Indile masasa ingeso. What you do Bambis? DJ play music. What you do Bambis? Mami wawa. Yo. Puguta, abandonese. Yeah, Puguta, abandonese. Puguta. Yeah, kale katoto ni hatari. Katoto kama natala. Kana isimu chini. Kamesaliwa kichini. Kana penda kama yasin. Chini kwa chini. Oyo anachokuri waratesa. Sori kukikriste. Warapuguta. Gopuguta. Pause DJ. Abasigikira Unagire amaboko hejuru. Abasigikira murinzi w'ababukira amaboko hejuru. Say what you do. Say what you do. Say what you do. Say what you do. Ingeso DJ. What you do Bambis? Mami woman. What you do Bambis? Mami woman na. Hadi flow Munago Attention one really Isha chaichika Joma broken pieces It's back together Rukundo kwanyu kwa gwambitse minoto Rutambo mingu rutamu kibeha Tani kotu gumutima Nwenda doba Mwingu yedindi Jumbo pagwaro nagahinda Ondingu maniboka Mwengo ndashaje nkiri Umusore w'umusoka Urukundo rwawe rwanyumaye Bandi ntiwansi Kwa ngomba Ukwakiraho nyangurenzo Kwa bansi bagomba Noma Begu guhomba Narenze nagesha Umurakumbe nagesha Kwafu Ahari kigega Cy'urukundo Nahuzuza umucafu Nabuze igonjo Iburyo canke ibubamfu je nkumeresha isasu Urukundo rwawe urukuwemo Uba wumva ataco usigaje Kuba singo siwuhitamwo Amabwajira umaze gushiramwo Ndibuka rugitangura Kwarayo Uba mwisi barira Rugitinyisha Rugitinyisha Rwagiyehe Rwaruku Rwagiyehe Rumwe wako Rwagiyehe Rwaruku
twagiye mewa subiza ubwonko inyuma yibuke twaje tuva twari dufise amatongo iwanya atayo mufise ibitoke vyese iwacu iwanya imipanga yabigarishe twaryama ku kirago kandi ikiyago cari umunoni none ubonye ingodo unyerese iminoko reka nta n'isoni vuze uti hani vyoto mami nyoko sheri vyoto rwari ritoshe naho rwari rikonje ububonye rishushe haragashe urwanje someone we need hug give me so tight my broken pieces if we be back together I'm not going to say Hesa Unoma karuru turafise ibibazo tuza kubaza yego baza gutanga ubushimwe yego turabona twaje gucika abantu benshi batandukanye yes turabona aba director batandukanye bakora ama video turabona Plan Smith turabona Andreas Pinga yego turabisha bakuru batandukanye Ediso Daya Jose ari ngaha muri kino kibanza turabona benshi batandukanye abakozi ba Black FM bose bari ngaha turabona Nick Love yamaze kuhashika abaririmbyi batandukanye bamaze gushika harimo na Bitoto bamaze gushika ngaha neza tugira twakira umuntu adasanzwe yego umunyakinama yego amaze kuba twanza kenshi yesa afise tara yo kwambara impuzu ndende yesi rati n'uzundi ni Kitoko Kitoko muramuzi cyane Kitoko abahereza Kitoko uvugana imiti Kitoko ibiti afise talent yambarira hehe mamubonye yesi Kitoko kuri Kitoko yesi wagwa merci beaucoup urakoze cyane yarigeze kumbwira yuko yarigeze kuvuga yuko yifuza guhura na Randy Promoter yongera nyemerera ipantaro yongera nyemerera kwambara ipantaro Kitoko karibu yesi cyane tubibutse ko muze muranyarutsa Randy yego nagiye kuba ndakubonye ipantaro nakwemereye jewe nabyo ndayizanye muhungu wajuyizanye uzombara zijya pantaro usanga ntuzitabutse gutya pocket ukorora ibyo bintu Randy jewe na bepo mbavu yari he imbesire cameraman imbesire umwe yize muza mwambara pocket ngaho yabisaye ko muza mwambara ipantaro nene mane iyi ni surprise idasanzwe ku mukozi wa Black FM ngiye nambura kwambara ipantaro ijya bino Black FM hejuru abashimeshi kuri Black FM the star system ngira none mukino ngiye nanye agashika kadasanzwe yesi yego Randy aragabanye izuba riva neza cyane yego Randy asanzwe akorera mu kiganiro the star system ari kumwe na Biggie na Rukundo Ashimuse merci beaucoup murakoze yesi n'umunezero udasanzwe ku bakunzi b'iradiyo Black FM isanzwe isamirana yumvikanira no kuri megahertz 94 n'ibice 9 ariko Randy soko bayambara iyo pantaro ko ifatwengera kugora tutabesanye so yakora pira kugora ariko ariko ndiyangeza ariko byo gufata ipantaro gasanga mayitabuye ngaha ipocket mu kamara unamagudu gasanga hariya ukora bica bikibazo cya probleme ugasanga no uri kubavyeyi Randy ntore rya muzeyi ntore rya tere mu musi unamagudu gasanga aya Randy iyo pantaro iragukwiye imbesire cameraman wamubonye mbese warakoze cyane gose kumpuza nawe ariko nawe ndabikeneye ngaha ntigera aboneka urazire udoca umuntu kumumera azogura amayita telefoneke azone telefoneke abakunda Kitoko wako hejuru yakoze amateka adasanzwe imbere y'abanyacubahiro umukuru w'igihugu yego amaze gukora amateka adasanzwe imbere y'abanyakubahwa benshi batandukanye amaze gukora amateka nanjye ubwanjye ndashimye ndakengurutse nk'umukozi wa Black FM 94.9 kigabanye n'ikiganiro the star system yego kigabanye
harimo na Kivumbi chef de programme wacu umukozi wawe ndagabanye harimo na Bigi wa Rubambo ari Diego wawe rero Diego bisigara tuani kwa asante sana urakoze cyane reka tugushimire Radri ndabibutsa yuko turacyari kumwe na Kura turacyari kumwe na Aquavi inywere Aquavi wumva umeze neza ndabibutsa ku indi radio Black FM ufikanira kuri megahertz 94.9 uzungurusha icyakashinge kawe yo wumva byavyama marerangi promoter yo umbe ngo na Bigi ngo na Minushe ngo ndabumva reka wewe baba hashitse rero ikindi kintu ufise ibitandazwa ushaka gukorera publicity n'ahandi utatari muri Black FM ubukabise botike yahomvye ifise utunuduke nosubira nkaduka erega basitwa n'amajambere igira muri Black FM era ndakwereke umuziki wanje no mwisite sindawumva none vyogenda gute na indi radio ivuza imiziki ndundi Black FM none ubu ngiye muri Black FM wumvugiriza umuziki no mwisite nkawo Black FM ni yawe ni yanje urumva ntawo binuba ugiye bose baramwakira wivya bintu uriko uravuga sindavyumva neza tugatwumve neza Black FM ni yawe ni yanje none ugira mvuga yuko umuziki wanje rero no mwisite wovuza bawuvugije kuri Black FM oyo amavyuza aduga ngo nyambara ubeshe vugisha ukuri wewe ndakwereka urafise umuziki neza kandi uri umuririmbi ukwageruka n'umukomeye ziratarape ka Black FM yo nibashemwe beat ndakwereka kubita beat ndakwereka DJ ndakubita wawe nawe nyene kubita wewe DJ kubita DJ kubita akarap kubita mwereka Nimewashaka Mungu muziki ndundi Uguri radio yawe Jozi Black FM Niora guru muziki wa ndundi Muzaki mizaki yo Muzaka makuru yimino Ni Black FM Black FM ya Tanzania kinama mikono juu sioni pandisha mikono juu watu wa kinama sioni twagie Smile.
nenda ukuna kuchungulea usinikatale mimi hata DJ MC anajua pandisha mkono niwaone, pandisha mkono. Wakama washa toshi zenu kinama, washa toshi, pandisha mkono. Kinama mambo vipi? Kinama mambo vipi? Watu wa kinama mambo vipi? Usimuoni ule, ana usimuoni ule, asikutishe. Pana mtu ana kitenge hapa, dunia zima kikwembe, s'il vous plaît. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Yazime kikwembe, pana mtu ana kikwembe hapa, pana mtu ana kikwembe. Usimuoni ule, ya ule anapendeza, asikutishe. Chenere chayo, piga kelele. Shikari ubegere. Wewe shikari impande yabo. Gendari impande yabo begere bashikire. Je mfate ngaha. Kinama mama vipi? Kinama pigani. Watu wa kinama semaya. 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 Kagi ya DJ.
birashushe shushe shushe birashushe Merci. Kila nikifanya show lazima nimkumbuke Sosokei. Wafanya Sosokei mikono juu. Marehemu Sosokei. Hii ni nyimbo ya mwisho. Tunafanya hivi kwa Sosokei. Anazopema marehemu Sosokei. Anazopema marehemu Sosokei. Anazopema pisa na Sosokei DJ DJ nipe speed alafu tunaanza sisi. Ongeza speed nyingi. Sivyo tufanye mkono hivi kwa sababu ya Sosokei. Anza nyimbo mwanzo alafu ongeza speed nyingi. Fanya mkono hivi kwa sababu ya Sosokei. Wafanzi wa Sosokei mpo. Wafanzi wa Sosokei mpo. Weka mkono juu. Kwa Sosokei. Tuende fanya hivi. Fanya hivi. Natari muburu tumutima wa Afrika Anuzobisanga tari muburu tumutima wa Afrika turamukanya Burundi chibare chanje nataye mu ruzogi kirezi gihe munchimana yambitse Afrika urakaramba urakarama urakagiriyo urakagiriyuja umugongo wangu uragahoruhe sabawe turi shima wadutse ivyishimo tuzokuririmba buce tuzokuririmba buce nimukunda Burundi tugiye gutyaye toga gusaza gutega amati Kali nusanga kucha Chamuna penda nchi yako Burundi Kufuki gihugu tukakivuga neza no mu makungu This is the nchi mbiuze Kucha Zile Zile Sinaona kila makunenga mwekazi Kiyazigihe kujimana yamitse Afrika urakaramba urakarama urakagiriyo urakagiriyo umugongo wawe uragabaruwe zawe turishimo watutse ibyishimo tuzokuririmba buce tuzokuririmba buce Burundi wacu Burundi buhire Nimukunda Burundi ndakubona amaboko hejuru Hamuna kwenda
Burundi. Le pays de la vertu, Pays de la Bandi, uciza cyane. Yuguciza ni mu byemano mu hejuru. Ururimi rumwe mu buseruko no mu burengero. Ururimi rumwe mu manuko no mu buraruko. Niramuka rirahinduka, ariyo gira amahoro. Igira amahumwe, kanatsinda wahomwe cyane. Inyenyeri zishaje igihugu, zinaniriye akazi gutatse. Kubitira mu kirundo, wirabire toba. Kazigiri na kweru, tusibagiye na kuhinda. Era watanganyika, ico kirezi kiriya. Kuwa nasiga kurongera kitenge, kumuna rusizi. Yesu zigutase, soko nyagire icukurisi wawe. Igihugu ciza, ngariye imisozi igihumbi. Imisozi yawe, gushira hejuru ubwiza. Era bateza, twehana twinyoni, Imana yaragutase. Niwiyambire Burundi gutya Burundi amashira ku gihugu cyacu itatse ibyiza byinshi ubusakaranga gatarangwa ahandi ndagukunda Burundi kuko ndagukunda 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 Burundi Sokushanga Burundi ahi micuco izeme nk'amatari nyambo ahi ibibondo birambiraho no gusimbagizwa ku bibero by'ababyeyi aho intambo n'ivyino bibuzaniye zigutaha agasimbo rw'agengwe umuhamirizo n'amajyaya umurisho w'ingoma twereke Burundi urukundo twereke isi yose ngo dukunda igihugu cyacu yesa amibitose ntibazisha ubwenge akayaga keza n'agasimba keza bigana mu handi yagusize yarakunogereje muca amashyi menshi mu gihugu cyacu cy'Uburundi tuzotanga tukivuga neza tuzoja hose yeka yasamahe ariko urukundo burya n'umutima ntukimwe kumwungirigera wibaza ngo muherana kuja ukunda sikosa twagiye gutangaza amakosa akukora icugamije maze ufata ugingo ugicugumbije kuja come on sigara nikumeje urukundo samahera ukunda sikosa utangaza amakosa akukora bicugamije maze ufata ugingo ugicugumbije utangaza sikosa
icugamije Mazufata ingingo gira icugumije Naleje mu myuze Hivi sasa ni show. Muda wa kucheza unaenea. Komanda Kabateri n'abandi benshi chef Wabise bose igizwe na komanda n'abandi benshi n'abandi benshi Venga kagakozi ko auko akagazoshobora akazi kumengana n'ingufu kagira ngareka neza ahubwo byiza bari kumubaza ukumubaza idashoboye rero mugeri bambwiye sinzi ko hari ibintu ufise umiriza reka kunyishisha amajambo ndagushimiye reka ndamwibariza wagahungu wawe witwa gute hati guteka handa hazi no kwata aka handa
Chama mai, urakomene za mutwe changa yakamubura. Changa kubyumza ni umukozi azi kuvuga. Uyu mukozi afisibarane nyabaki. Umwana tatano. Iyo si bohombo rane. Oh mama. Wewe wewe ni mukozi. Sita kwa nini mukozi akora shuruma? Sita kwa nini mukozi atatu pesa hizi shuruma? Tena ni mukozi akora shuruma. umbigareka kubwira. Ndabona yuko akaganye kabaye kenshi. Umbiriza kubwira. Reka kudadema nyamusuye kukijambo ndakuvuga iti kwabiri ucebe ngana. Okay. Bamukazi. Babe ushoboye iki? Hati kuteleka handa hazi no kwata aka Mama Jojo jewe narakoresheje abakozi nzanashika. None nkaka gahungu wagakuye ndakubwira cyangwa tanga gushagura. Imitsimu yaje mu mutwe yatanga kuduga. Wa Mungu we nakagenda guhaye kandi maruri minota iyo utabamvire mu nzu. Cyangwa abantu batavuga ati Mvira mu nzu. Mvira mu nzu. Musita wakukura. Wakaungu. Mvira mu nzu. Mvira mu nzu. Mvira mu nzu. Ngena kamezi. Mvira mu nzu. Bana yanje we. Uyu. Nani umugabo wanje ndiyose ambwire yuko noza nk'umukozi mukuru ashoboye kwandireka mani. Ndabigenze gute bre? Ariko naruse ko ari amasosiyasiyo. Barangira abakozi nabo. Ariko bre, mana ndahuye n'umwaka umukozi. Nabibonye kweli. Jewe sinapya mtoto rumonge nitukarutse. Dawe, ndakwemera. Mpiriza n'icyo bakubwira. Sawa. N'ubandi nzora ndabigeza kurya nyene ndazibatamwo mwa uretse ko ndiso Ego. ndakwereke ukuntu nayo Burundi kamwe Nukuri umukozi papa niba tugomba kukuza kandi ndakuba jewe nzoyitwara heda. shira ingurabe azayifise Dawe, yanda kumengira jewe sigenda moshi umviriza akabanya ukwabo mu rugo rwanje nta mibu nta mbaraga sanabihere muto kwica ego umviriza Reka kudukira dawe. icyo ushaka gufyinga umva buraza cyane ukuri kw'Imana kanakamara amazi akuntu umuntu w'umugabo n'agasuguru wamatika kwenya ngo mpaku saka agakobwa njye naragiye nagasongerere n'akata kandi akanonosera neza uno munsi mu gitondo ntituzindukanye muhira ngiye kikwangura ngo inda ngo mbiku nca niyumvira mama yakina mama naka kagabo kakaruzi ndibaza nakanini umviriza rero akariko bakateye kamuteri nasinatawo no majorite papa nagutahuri ko njyewe akarara gafyonza ibihere maze kugafyonza ibihere ingaruka indabaye mukuye kuyo banyimaditse ubugabo bugufi n'ubuntu sinzi ndirumenye umviriza rero umviriza uyu nasikare kayi wa umviriza akanwa n'akatisha braza cyangwa nawe natwe nitumukebeye aba rero baragiye uramyoye ukotwandwa ukembamba n'udushatsi tubiri ku mutwe ujaje ku mwana wagomba na muneri ndagombwa
Karabare ngaho hanze. Igenda wasuniseko. Hamwe n'igitabo cy'amato. Just no byemera. Umugendo genda muri maternity. Umugendo genda muri maternity. Umugendo genda muri maternity. Akabati kakuguye. Sada. Lendi giti giturigwa. Umbiriza. Ubwo bwanwa no gushikana no hasi. Umwanya tukarera. Umbiriza. Aho gutuma wawuta amaguru. Nenda pole pole. Eka namwomora. Ndabakoresha y'amaje yawe da. Dokwereke. Dokwereke cyo. Dokwereke cyo. Koreke. You are sure.
Asante sana. Naona mnafurahi sana. Kamenge Kinama akutoki nini? Akutoki boyi. Muracari bato, nico cari kivugo kiwacu. Kamenge Kinama. Ngira murabona yuko binezereye cyane. Iyi Black FM iradiyo yanyu, iradiyo yacu ko itanguye kwerekana nuko iyo muza ngaha mukaraba abantu bari hariya niho ucubona koko ko amahoro ariho, na cyane cyane ugaruka ari inkingi y'iterambere n'umunezero. Kinama wewe! Piga makofi sana, naona mikono. Piga makofi sana. Piko wakati haikuwa hivi. Piko wa zamani wanayua mtu jinake Disco Beach hapa. Piko wanamuyua haikuwa kama hivi. Nanamuya Disco Beach hapa Kinama. Asante sana. Hivi ni furaha. Sasa leo nikambinure mu Kirundi bamuvuga yuko tutazi Kirundi ngayi wacu. Uno munsi murabona ko kanyamuneza gakomeye twagize umunsi mukuru w'amakomine tuca dufatanya nuko Black FM iciza ngaha mu Kinama. Murabona ko nasimbe gatoyi wacu mugabo nkaza ngaha mu Kinama. Twikomera amasi mu Kinama twese. Shepapa iko wapi? Nabonye umuhungu wa Shepapa. Hapa ni nyumbani. Leo nagomba ndabakeze kubera yuko batoye ngaha iwacu mu Kinama. Bagatora ngaha nta bibera ubusa, nta kaburimbo, nuko hari imvo batoye ngaha iwacu mu Kinama. Munezego rero. Ariko rero twagomba ndabereke umugwi iyi Black FM iri ngaho twarwishira ngaha mu Kinama, mugabo ibintu bimwe birabura, nico tuba twacishira ngaha hepfo muri neve. Ariko nagomba tubereke uyo umugwi wa radio yanyu, radio mukunda. Murazi ko nanje kera n'ubunye kubita nyine yatangura kanduka kubita kwiradiyo inde Kasaba Nestor Radio Culture. Uzobaze uzaperereze watanguye kubita. Reka ndabarondera akaririmbo ka kera bagakubise ngaha nkiri kuri Radio Culture. Uzobaze abantu bose baravuga ngo kubita ntibazi wagatanguye n'umuntu yitwa Kasaba Nestor, ariko abari uyu ari imbere yanyu. Nyuma hama rero uyu ni directeur adjoint Radio Black FM, akaba nawe ari umuvuka n'ahangwa. Reka rero tubereke yuko hari abantu bagikunda Uburundi. Mwene iradiyo Kasaba ndi diregiteri, bigi nitwa vice wanje, mugabo hariho amashimeshi kuko umuntu atanga amamiliyaridi amamiliyoni aza kugira ngo abafashe munezerwe mwembe wawe, kuko ibiganiro 98% nivyo gwaruka, kuko ngano gwaruka. Nagoma sabe umuntu yitwa Joe n'umunyawa ari umurundi wo muri Amerika, muto ugwaruka cyane. Abaramutse uyu niwe mwene radio yitwa Joe, reka baramutse ijambo rigwiyo.
abajene muri ngahamwe mbeko dushoboye kumanika amaboko hejuru mwese abajene mbeko dushoboye kumanika amaboko hejuru mwebwe abajene mujane nkamwe murabibona nicyo gituma nabemereye kubaza umuntu wese bifuza kumubona k'ubuntu kugira ngo twereke yuko abajene dushoboye reka twongere tushimire leta mbyeyi leta mwese twebwe duhaye ubushobozi yuko baturimura nk'abajene murakomeye abashi cyane abantu mugabura yuko turi abajene babiri ngaha ibindi bire byahise ngaha nanjye ndisi wa Black FM so kuko abajene twito tugashyira iradiyo hamwe kandi tuduhera abajene nkana nibyo twereke yuko twese dushoboye nicyo gituma twemeye tubashyira ngaha kugira ngo murebe uwo ari wese kubera abajene kubera ko dushoboye nzi yuko ejo n'ahirya ari indoto zacu nifuza yuko ntiyongera kuba show nk'iyi abajene bari ngaha bamwe tuzaba duhagarara ngaha kuri stage bereka ibyo bashoboye sibyo none so buri muntu wese rero mubwira akomeze yumvise Black FM kuko itangazo aho rizosohokera niyo bazokuvunitsa igihe tuzotanga guhiga abajene mu kwa 12 tuzaduhagaze kandi kumwe n'abandi bajene bashasha sibyo none abantu wese ndabakunda amaboko hejuru mwese abemera Black FM amaboko hejuru mwese nariyo mwese amaboko hejuru mwese ndabakunda cyane murakoze cyane Black FM oye oye amaboko hejuru mwese turabakunda cyane ino radiyo ni yanyu iyacu twafashe urugendo rutuje gufatanya namwe kandi nishimye kubona amazi ku bwinshi mwakoze cyane gusa twagomba tubereke abakozi ejo mubonye umuntu atinywe wa Black FM ari icyo ashobora kubafasha abafasha nasaba umugwi wa Black FM wose utangwe kwa chef de programme na muduge mwese turi mwese bababone tumereka toda imbego twagera abakozi ba Black FM bose bakagera ndashaka mwereke urukundo abakozi ba Black FM na CEO hamwe n'abarongozi ba Black FM muko shirikiza ingabo twagiye DJ you already know you don't Moro kama muzika Tumanya tukutamberi bobotu Black FM ni tugotwa mikorosi Kimare Tagi let's go first Asante sana, merci beaucoup. Wakozi wa Black FM naba turahera ku kiganiro cya mbere ushobora cyo kumugoroba kugira ngo babone n'amasaha yabo twatura umwe mu bari barongoye afata 30 secondes gusa agitashikije ni kiganiro cyiwe murakoze cyane tubere muri good morning tiba good morning yose ngaha ari imbere kikarangira isaha zitatu ale oye
bakiriye no induzi. Reka tunyarutse tupige na timu shamsha. Okay, karibu cyane nyaruka. Kugira tunyarutse umwanya tuba tutumenya zo turababwira abari team ya Shamshaza Buwani bakiga igice cy'Igiswahili ni kumva igice cy'isaha zitatu gushika cy'isaha zine zo mu gitondo kuri 94.9 kuri Black FM. Murabona ngahanye utubamoze ubinzi misosi from Monday to Friday. Thank you so much. Oh yeah, tubane na team ikurikira bwa tunyarutse. Oh yeah, so na team inaitwa Bingo Sports ako upipiga n'abagabo nya. Kina mumeze neza. Mumeze neza. Iyi ni senare y'inkino Bingo Sport. Yumvikana neza. Uwo muko murumviriza ni Momosha Dai Hapuk. Ndi kumwe n'abagenzi banje ni Liptoni Dictionnaire. Ndi kumwe na Olivier Akoze batazira Pau Torres. Ndi kumwe na Ebe Vongozi. Uyu musore asanzwe ava ku Gasaka batazira Vivi Vietnam. Nkaba ndi kumwe na Akarugira Pacific. Ubona yuko ibiganiro byacu bitangura igihe cy'isaha zine buri munsi guhera ku wa mbere guca ku wa gatanu gushika igihe cy'isaha indwi tukagaruka kandi mu ijoro igihe cy'isaha imwe z'ijoro kugeza igihe cy'isaha zitatu. Ariko ku basanzwe banakunda ururimi rw'igiswahili nubwo Black FM yabiyumviriye bishobora kuba inashyiraho Black Sunday Sport buri munsi ku wa Mungu igihe cy'isaha 10 kugera igihe cy'isaha 11. Turabakunda cyane kinama. Aba journalist bakwegera cha sport tubandanya n'ikiganiro The Star System. Oya lanti promoter na Minushe Muzenga. Minush Rukundo hamwe na lanti promoter munyaruke amasaba agiye kugira ngo tubataye ibirori z'umwanya. Murakoze munyaruke cyane zo mukoze. Okay. Kijanye kinama nijeko business ndabenzeza cyane kasimo kubakoze kuzaga kumana natwe twakuza cyane. Asante sana. Amashimashi kuri Rambi Promoter. Kusawa fana. Amashimashi kuri Black FM. Lero jioni twaranzi Promoter muganga umutonirwa tuto kizira moto Van Master na wasaza mura mu kiganiro The Star System gica kuri Black FM kuva ku munsi wa mbere guca ku munsi wa gatanu kuva igihe cy'isaha 7 biza igihe cy'isaha 9. Ni kiganiro kikubwira amakuru mutazi ku buzima bw'abaririmbyi amakuru mutazi ku baririmbyi b'abarundi gusa kandi tuvuza indundi gusa. Asante sana. Asante sana mukora amachitani na Promoter na timu yose ya The Star System. Tumanana PM show. Ili timu ya PM show nawe wipifugira sinavugira. Ariko tubona dafenga zako PM show at Black FM 94.9. Yes guys, ndabutse ko PM show itangura igihe cy'isaha 9 ikageza igihe cy'isaha 10. We love you so much. Turabakunda bashi. Yo. Asante sana. Ni PM show kwa kumunsi wa mwisho gatanu igihe cy'isaha 9 gushika igihe cy'isaha 12 ni frequency ni 94.9. Mugenda muzanisa ahantu kugira muzobe bumviza imisi yose 94.9. Oya tubandane ikiganiro the college. Okay. Nditwa icyo nayisabye banazira kivumbi mu kiganiro The College kuri radio Black FM. Ikiganiro kivuga mu rurimi rw'igiswahili. Please nije ndongoye ibiganiro kuri radio Black FM. Asante sana sana sasa. Ikiganiro The College kibagia cy'isaha 11 gushika cy'isaha 1 z'ijoro bavuga umuziki w'u Burundi mu gihugu cy'Iswahili. Cyakora n'ikiganiro cha Bingo Night Sports cy'ucuma kuri Nino kuva cy'isaha 1 z'ijoro gushika cy'isaha 3 z'ijoro kuri Black FM nyene. Bamaze gucanga hayi. Cyatubandana ibitaro bya weekend twabibagiye nabo nyene tuzamukiye mu cyamagara y'abantu. Santé pour tous.
karibu cyane. Santé pour tous, tuba kuri sese ya gatandatu isaha icyenda kugera isaha 10. Ukuvuga tuba dukeneye kuganira ibijyanye n'amagara yanyu, nawe murakeneye kwifata neza, siko none? Alright, tugana n'ibigenda tumukuhera hejuru y'ibigenda dufise muri weekend asigaro by'abana n'ikiganiro cy'abakenyezi n'abari boshaka ahigira akabivuga byose karibu cyane. Wa Mungu kaze mukurikirane Black FM. Oye, nituraheza turacabandanya apa yuko dufite ibigano bitandukanye Black FM, turafite n'izindi service zitandukanye. Turafise abantu bakora muri service multimedia, amafoto yuko murabona nga amafoto mwamura misi yose muri Black FM, Black Media barahagarikiye duhagarara muri Black Media cyangwa bari muri mix service multimedia. Black FM oye bano bagabo batatu mubona hano nibo bafise ibintu mu minwe multimedia, maintenance informatique na site internet na programmation informatique mu bya Black FM. Murakoze. Asante sana sasa nimekueleza hapa kwa tufanye Stock's studio ikora imiziki yitwa Black Records ni anima nyuma na suni Dread Master umuproducteur akomeye cyane yakoze amahiti menshi na kandi no kabandanya yakora kwa sababu kuri indirimbo audio nziza video nziza karibu Black FM ukora indirimbo na Dread Master muri Black Records karibu cyane. Kinama oye Kinama oye kugwaruka basanga bafise impano zitandukanye kuririmba ubugenegene butandukanye karibu muri Black Records. Turiho kubwanyu Imana yabiduye kubuntu kugira ngo dushobore gufashanya. Murakoze cyane. Asante sana abana n'abakozi ba Black FM yo Kagera ni radio yaje gufasha ugwaruka ifise abakozi barenga 40 gushika saha arimo n'ababosi basho CEO bacu umva ko twagerageza byo dufashe natwe twina bwa tubagera umuziki w'u Burundi ikiri gitemo cya mbere ariko bizokoma abana n'ibitera imisi yose.